Ndi niteka n'umunezero ndasubiriye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba bwatanze umuco ku ntonde z'abahoze ku rugamba zimanitse ku mirwa mikuru y'amakomine. Inyuma y'imyidogo y'abahoze ku rugamba batisanze ku ntonde zimanitse ku mirwa mikuru y'amakomine kugira bazoronswa agafashanyo ndetse baranuguruje n'amakonte mu mabanki, Gaspard Baratuza avugira ubu bushikiranganji ahejeje gutanga umuco. Yamenyesheje ko zirya ntonde zimanitse ku mirwa mikuru y'amakomine zerekeye abahoze ku rugamba bazoronswa agafashanyo k'ingunga imwe gusa. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi ni amakuru meza, ni amakuru y'umunezero, ni amakuru anezereje cane. Leta y'u Burundi ihejeje gusinya amasezerano y'imfashanyo ingana n'imiliyoni 493 z'amadolari y'abanyamerika. Ayo mafaranga azotangwa n'ibanki y'isi yose ngo akazokoreshwa mu migambi ine ijanye no guhangana n'ibiza n'isibe na cane cane mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'ihindagurika ry'ibihe, ukurwiza umuyagankuba, uguhangana n'ibiza n'isibe mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'umugambi w'indero no gutegura abakozi bafise amagara meza nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima kuri uwa 19 Myandagaro 2024. Umugambi wo guhangana n'ibiza n'isibe hamwe n'ihindagurika ry'ibihe ukaba urimwo imiliyoni 113. Ayo mafaranga akaba agenewe na cane cane gukingira inyubakwa rusangi mu gisagara ca Bujumbura muri zone Gatumba igeramiwe n'ibiza n'isibe biturutse kw'ihindagurika ry'ibihe, gukingira ikiyaga ca Tanganyika, inzuzi za Nahangwa na Gasenyi hamwe n'inzuzi zose zisuka mu gisagara ca Bujumbura. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi abanyagihugu basabwa gukora bisunze integuro nshasha y'amafaranga ashimikiye ku migambi izorangurwa. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima ahamagarira ubushikiranganji bwose, inzego zikuru, amakomine, amavuriro, amashirahamwe ya leta nayo ifisemwo imitahe kwisunga integuro nshasha y'amafaranga ashimikiye ku migambi izorangurwa. Ni ukuvuga budget programme nyine mu gutanga ivyegeranyo bisa kandi ku gihe kingana kugira ngo bashobore gutanga ivyegeranyo vyiza. Hakaba hari mu nama y'ejo kw'igenekerezo rya 19 Myandagaro 2024 yari yatumiwemwo abarongoye intara n'amakomine, abakozi bakuru bo mu ntara no mu makomine na cane cane abaraba ivy'ubutunzi bavuye mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'abavuye mu ntara za Cibitoke na Bubanza mu ntumbero yo kubasigurira ibijanye n'integuro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025, ingene amafaranga yinjira mu kigega n'ingene asohoka na cane cane n'ingene bamwe bose ivyo bajejwe ku rugero rwabo bategerezwa kuza baratanga ivyegeranyo bisunze iyo neguro nshasha. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu gusozera ano makuru ndi bugushikirize ino nkuru ivuga ko mw'ishirahamwe Arucoto bariko barashima irekurwa rya Florian Irangabiye, ariko bagasaba ko abacamanza bapfungira abantu ubusa bohanwa mbere bakirukanwa no mu kazi. Inyuma yaho umukuru w'igihugu ahereye ikigongo umumenyeshamakuru Florian Irangabiye, ishirahamwe ryishinze kurwanya agashomeri n'itotezwa rya kiremwa muntu Arucoto
ririko rirasaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye guhana mbere akirukana mu kazi abacamanza bapfungira abantu ubusa ndetse n'abanga kurekura abanyororo kandi barahejeje igihano baciriwe canke baragiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu nyene. Vianney Ndayisaba arongoye Arucoto mu kiganiro yatanze akaba yaravuze ko irekurwa rya Floriane hari ikintu ciza cane bakiranye umunezero kuko bari barabisavye kuva kera. Iri rekurwa kuri Arucoto ryahinduye ishusho ry'u Burundi mu makungu ku bijanye no kubahiriza agateka ka muntu n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa n'iki ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe nawe utarafyonda kurafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba bwatanze umuco ku ntonde z'abahoze ku rugamba zimanitse ku mirwa mikuru y'amakomine. Inyuma y'imyidogo y'abahoze ku rugamba batisanze ku ntonde zimanitse ku mirwa mikuru y'amakomine kugira bazoronswe agafashanyo ndetse bari baranuguruje amakonte mu mabanki, Gaspard Baratuza avugira ubu bushikiranganji ahejeje gutanga umuco. Yamenyesheje ko zirya ntonde zimanitse ku mirwa mikuru y'amakomine zerekeye abahoze ku rugamba bazoronswa agafashanyo k'ingunga imwe gusa. Icitonderwa aberwa n'iyo ngingo ni abatagira akazi bahembwa mu kwezi kandi batari abanywanyi b'ishirahamwe na rimwe ry'ubwishingizi. Abakuwe ku ntonde n'abatirishije mu kwisansumisha kandi basanzwe baronka pansiyo muri ANSS canke basanzwe bafise ubuzi bubarihira ubwishingizi ahandi, bakotirijwe n'abakoresha canke nabo bakikotiriza ni ukuvuga ababaye demobilize mu mwaka w'2016 kandi bafise ubuzi baca bavamwo. Abuguruje amakonte mu mabanki nabo ngo nta n'umwe ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwigeze busaba kuguruza konte. Baratuza akaba amenyesha ko hamwe hoba hari uwosanga yararenganijwe yoca yihuta gusubira kwiyandika ku rutonde rw'abasasumwa kugira ivyiwe vyigwe. Nayo mu yandi makuru kandi nuko leta y'u Burundi ihejeje gusinya amasezerano y'imfashanyo ingana n'imiliyoni 493 z'amadolari y'abanyamerika. Ayo mafaranga azotangwa n'ibanki y'isi yose akaba azokoreshwa mu migambi ine ijanye no guhangana n'ibiza n'isibe na cane cane mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'ihindagurika ry'ibihe, ukurwiza umuyagankuba, uguhangana n'ibiza n'isibe mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'umugambi w'indero no gutegura abakozi bafise amagara meza nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima kuri uwu wa 19 Myandagaro 2024. Umugambi wo guhangana n'ibiza n'isibe hamwe n'ihindagurika ry'ibihe ukaba urimwo imiliyoni 113. Ayo mafaranga akaba agenewe na cane cane gukingira inyubakwa rusangi mu gisagara ca Bujumbura muri zone Gatumba igeramiwe n'ibiza n'isibe biturutse kw'ihindagurika ry'ibihe, gukingira ikiyaga ca Tanzania, inzuzi za Nahangwa na Gasenyi hamwe n'inzuzi zose zisuka mu gisagara ca Bujumbura. Umugambi ujanye no kurwiza umuyagankuba urimwo imiliyoni 100. Ubwo buryo ngo buzofasha gukora ivyuma bigezweho bishobora gutuma umuyagankuba utangwa neza mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu nkengero zacu, gusubiriza imihora itanga umuyagankuba mu gisagara ca Bujumbura kubera ishaje hamwe no kurwiza umuyagankuba mu gihugu cose. Umugambi wo gufasha guhangana n'ibiza mu gisagara mu gisata c'amagara y'abantu urimwo imiliyoni 50 ngo azofasha gushiraho ibikoresho bifasha guhangana n'ibiza vy'ingwara, gukomeza amagara y'abantu no gushobora kubona ivyo biza imbere y'igihe. Umugambi ujanye no gutegura abakozi bafise amagara meza nawo urimwo imiliyoni 230 ngo uzoshigikirana cane cane mu ndero, ibijanye no kugaburira abana ku mashure, kurwiza amashure
ibirase hamwe no kubandanya umugambi wo kuvura abana bari munsi y'imyaka 5 n'abavyeyi bibungenze. Audace Niyonzima akaba amenyesha ko iyo mfashanyo ije hageze kuko hari imigambi ije gushigikira imigambi y'imbonakazoza ijanye no guteza imbere igihugu n'imibereho y'abantu leta y'u Burundi yashize imbere. Hawasise Wague aserukira ibanki y'isi yose nawe agasaba kuticarika iyo mfashanyo ahubwo iyo migambi ishirwe mu ngiro vyihuta kugira ngo igirire akamaro abanyagihugu. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ejo utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse no kubandanya uragira ijoro ryiza.